Reynold nkundiye nagomba kugaruka ku kantu gatonya kajanye n'ikibazo ca jenoside mu karere kacu. Ego mwona tubwira nk'uko Pacifique ariko atubwira ukuntu vyavansa Ego, imbere ya CPI. murakoze. Ikintu nagomba guherako ni ibintu bijanye na ideologie de jenoside muri aka karere. Hagire hahere imyaka yababa 70, 60, iyo ntumbero yo kubona yuko guhonya ubwoko runaka bishobora gutanga inyishu ya politike, iyo nyishu iriko iratembera. Guhera mu 59 aho hiciwe abantu ikivunga, ibinyamakuru vyandika ico gihe vyavuga yuko ribaye irya mbere inyuma yaho baheruka kubwicanyi bw'ikivunga ku bayahudi. Hariho igice c'abantu babonye yuko umengo gutora umuti wa politike bishobora guca mu vyo bita ngo ni solution finale, mu guhonya ubwoko bumwe bakabukuraho bagaca basigara umengo n'amahoro abonetse. Ivyo vyaraboneka nko mu Burundi, igihe haje umuzungu yitwa Mosi yaba hajya mu Rumonge mu makete yandikira nka Rwagasore, yari mu bantu bagiye gushinga za Parmehutu mu Rwanda. Hagumye haba ikintu c'uko umengo ivyabaye mu Rwanda kubera abagize ivyo bihugu basa n'abasa mu bijanye na za sociologie, ukamengo icashobotse mu Rwanda no mu Burundi cawutegerezwa gushoboka. Biri no mu vyatumye Rwagasore atifuza yuko u Rwanda n'u Burundi vyikukira bifatanye, kuko yavuga ati igihugu hariho abantu bamwe bamaze kurengera muri bene wabo bakabica, ntidushobora kwikukira dufatanye kuko boheza batwandukiza iyo ngwara. Yamara mu myaka yakwirikiye haguma hagerageza n'ubutegetsi bwo mu Rwanda bwariho ico gihe bwagerageza kubwira abarundi ati mbega mw'ivyo twashoboye vyabananiye gute. Ugasanga rero hari iryo geragezwa, ubutegetsi buriho mu Burundi bukavuga buti turahonye turashize ntitugira iyo tuja. Ugasanga muri za repression nabo baciye bamera nk'abarenza ko hagiyemwo n'inzirakarengane. 93, 94, kubona abantu bishe abantu mu Burundi batakurikiranywe ngo bashigwe imbere y'intahe, nibaza yuko vyoba vyarahaye n'iciyumviro n'abari ku butegetsi mu Burundi bavuga ati erega abantu umuntu arashobora kubahonya akabaherana mu Burundi nta cabaye. Rero aha nagomba kwibutsa ikintu gihambaye muri charte ya Nations Unies mu 45, baragaruka gose ku kintu c'uko icaha c'ihonyabwoko kitaba kiriko kiraba barikorewe gusa, ni icaha kiba kiraba kamere muntu wese. Igihugu cose casinye ayo masezerano, iyo habaye ico ciyumviro canke kigashigwa mu ngiro, cose kiba kiri nukuvuga biraba kamere muntu wese, biraba igihugu cose cemeye ayo masezerano. Mu 48 haratewe ko harashizweho amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya ico caha, aho igihugu cose ciyemeza yuko aho kizokumva igihonyabwoko riko riraba canke risasigwa indava bagenda kurwanya ico caha. Nico gituma nk'abakurikirana ibiba kw'isi ubu mwabonye yuko nk'igihugu ca Gambia cagiye kwitwarira igihugu ca Myanmar kivuga ati mwebwe muriko murahonya abantu banyu, nticabajije ati mubijemwo gute ko abanyagihugu atari gwanyu, na kamere muntu n'umuntu baba ariko barahonya. Ngarutse rero mu karere, bene ayo mategeko agwanya ivyaha nk'ivyo vy'agahomerabunwa, ivyaha vya jenoside bigomba guhonya ubwoko runaka canke abantu runaka, biri mu vyo n'amategeko ahambaye gose, mategeko mpuzamakungu, izo bita Ius Cogens, aho ari itegeko riri hejuru y'andi mategeko mpuzamakungu. Ikintu nagomba kuvuga ku bijanye na jenoside yo mu Rwanda, sinzi ko mwabonye yuko mu bihugu vyinshi ubu vyo kw'isi
umuntu ahakanye iyo jenoside kubera habaye amatohoza hakaba amasentare mpuzamakungu akavyemeza, umuntu avuze canke yandika yihakana arahanwa. Muri ibi bihugu vya Burayi mwarabonye biheruka kuba kwitwa Charles Onana w'umunyakamerune, ariko bigatangaza rero ko nk'igihugu c'ikibanyi nk'Uburundi, sinzi ko mwibuka discours z'umukuru w'inama nshingamateka ziracari kuri site y'umugambwe CNDD-FDD, canke mukibuka waserukira Burundi muri ONU, aho bavuga neza wumva yuko iyo jenoside na buhoro buhoro batayemera, ko rero hashobora kuba hari abantu boba barayikoze b'abarundi canke abanyamahanga bahungirayo, ntiboreka guhungirayo mu gihe babona yuko umugambwe uvuga uti habanamba nta jenoside yabaye, ahubwo abo nyene bari ku butegetsi bavuga nibo bayikoze. Muri make mu gihe mu gihugu habaye mwihonyabwoko, hasi mvuze yuko no mu Burundi habaye amasezerano, habaye amatohoza ya ONU akavuga yuko habaye ivyaha des actes de génocide, mugabo hakwiye amatohoza yimbitse mu gihe hoba hari ubutegetsi budafise uruhara muri ibi canke biriya, kugira ngo hashigweho na sentare mpanavyaha ku Burundi. Ivyo byose mukabona yuko vyaburijwemwo bitabaye. Muri make je mvuga nti ishirahamwe mpuzamakunguni mu bintu vya mbere gishinze rikemera harimwo kugwanya bene ivyo vyaha bakanabikinga kugira ntibizosubire kuba. Murazi yuko ubu hashizweho n'urwego guhera muri 2005 atakindi rukora atari kugwanya bene ivyo vyaha. Birakwiye rero yuko mu karere kacu ishirahamwe mpuzamakungu ONU rishira hamwe ibihugu biba biri muri aka karere, Uburundi, u Rwanda na Kongo, ku buryo uwo muzi mubi uranduranwa n'imizi. Mu Rwanda no munsi ishirahamwe mpuzamakungu riravyemera yuko hari ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu makungu, ubihakanye agahanwa. Ariko mu gihe muri Kongo hari umuntu aribwa inyama ku murango kubera ubwoko bwiwe, mu gihe mu Burundi hari ikinyamakuru, sinzi ko abantu bacumviriza bavuga ngo bimenye ntaco bitwaye, baguma bigisha inyigisho z'urwanko. Haracariho abo bantu basa nuko baguma benyegeza bahembera uwo muriro kugira ngo usubire utongore. Vyari vyiza rero yuko iyo nyigisho mbi ishiramwe mpuzamakungu kubera biri mu bintu ritegerezwa gukora, rigerageza kuraba ingene muri ibi bihugu bitatu uwo muzi mubi, iyo nyigisho mbi irandurwa, twese tukama tuvuga tuti ntibigasubire kuba, ntihagire abana bacu, ntihagire abuzukuru bacu bazosubira kumva yuko ari umuntu yiyumvira ko inyishu y'ikibazo ca politiki, inyishu y'ikibazo c'imibano vyova mu kubanza guhonya abandi bantu. Nico kubijanye na CPI navyo Pacifique yabivuze. Ikintu nkunda kuvuga nuko akimuhana kama kazi imvura ihise. Hanyuma nivyo twaragerageje kwegeranya ivyemezo, turabitwara ahatandukanye, barabifise. Ariko nta muntu yogenda ngo aryame ngo asye bwose ngo arindiriye amahanga ko ari yazomukiza. Ubandwa ni wabanda urugi. Ubutungane nyakuri tuzoburonka ari uko twabugarukanye Burundi, hanyuma abarundi nyene bakumva yuko kazoza k'igihugu cabo kari mu minwe yabo. Ntihagire abantu biyumvira ngo amahanga azonkiza, reka ndire bazonyumva. Amahanga hangana n'uhagaze. Murabona hari ibintu vyaje vuba gusumba ivyo mu Burundi, ariko amamanda yamaze gusohoka kumbure kubera inyungu z'abahambaye ariho zitumbereye. Ni twebwe twenyene tuzokwironderamwo iyo nyota y'ubutungane, maze tukaburondera tukabuharanira. Nabo barundi bababaye, nabo barundi bugarijwe n'ubwicanyi n'ubukene, bategerezwa kwikura mu vyaha vyo kudahana bashizwemwo n'ababikamisha. Murakoze. Mu bintu bijanye
n'akahise k'ibihugu, hariho ibintu bimwe biba bikaba utabishaka udashobora no kubihagarika, hanyuma aho ubisanze ukagerageza kuraba ingene vyohinduka. Si kubera hari kitakozwe ejo ko umuntu yocarera amaboko uno munsi, kandi si kubera udashobora gutora inyishu ya vyose ko woca urekerana ngo urorere. Rero ikintu nagomba kuvuga nuko nko ku kibazo ca Dr Emmanuel Nkurunziza yavuga ivyabaye 2005, yari guhera kure akabona yuko mu makoro ya Rusaka hari abo batashize muri iyo migwi kumbure bashobora kujamwo kubera la géopolitique régionale mondiale yari ihari. Vyinshi tubisanga uko. Jewe 1993 nari nkuze niga mu mwaka wa 6 na muri komine ya Kinama Bujumbura, vyinshi narabibonye, ivyaba mu gihugu narabibonye, nayo maraporo umuntu yaragiye kuyasoma cane cane ariko arakura. Ikintu nogomba kuvuga ni kimwe, amashirahamwe aharanira agateka ka muntu akenshi akora ibisa canke vyegeranye, ariko amajambo kumbure abantu baba bakoresha ashobora kuba atabamwe mugabo aho afise intumbero imwe. Navuze nko muri 2015 nk'ishirahamwe ryacu Kavibe ko twuguruye ibiro mu bihugu bikikije Uburundi, eka mbere no mu Burundi, tugahamagara abantu kuza gutanga des témoignages, turegeranya amatemwanyaje arenga 1000 n'ayandi. Ayo matemwanyaje twaronka yaba ari abantu bari mu moko atandukanye, bakorewe ivyaha bitandukanye ariko babikorewe n'intwari. Nibisanzwe rero yuko twebwe ushobora gusanga turiko dusaba ubutungane kuri bose, nibisanzwe yuko usanga turiko dusaba ubutungane bwigenga, dusaba igihugu kigira ku mategeko, kuko igihugu nicamara kugira ku mategeko ubutungane bukigenga atawubukoresha, inzego z'igihugu izo zaje kubica zitakigira kuri politike z'abatwara ahubwo ari inzego professionnel, muzosanga ryaho nyabwoko ryagwanijwe. Nishuye ico kibazo tugitangura turiko turavuga ivyabaye muri ajya makartier, muraja kubisanga nko mwitangazo twa amashirahamwe yadaharanira ivyicaro vya politike yasohoye ejo. Murabonamwo yuko bavuga ko ayo makartier yaragwiriyemwo abatutsi, ariko twanavuze kandi ko naho bagomba kugabura gucanishamwe abari mu myiyerekano bakica muri ayo makartier kugira ngo babwire abandi ati murabona mwe turi kumwe tugomba guhashaba, kandi koko nivyo bagomba. N'abandi basanzemwe atari abatutsi ntibabaretse. Rero ikintu nagomba kuvuga nuko tutoguma turondera kuvuga ati iki kintu naho tukivuga kumwe ntakivuga nka jewe twari dukwiye kukivuga kumwe. Ushobora gusanga kumbure ivyo muvuga bifise ahantu bihurira ahubwo vyuzuzanya. Nico kintu ntuzenye nagomba kuvuga ku kibazo ca Emmanuel. Hanyuma mu Burundi twebwe ingorane nyinshi dufise, hari ikintu c'uko twifuza yuko ibintu vyonyaruka, bikanyaruka n'inyishu ikanyaruka. Ivyo nta utavyifuza, nuko kenshi ivyifuzo bidaca bihinduka ukuri. Ikintu kijanye n'ivyaha biri nko muri raporo yo mu 1996, ujya mu bw'uwo nyene waravuze uti bizogorana gose ko bihanwa mu gihe hakiri intwaro zibifisemwo uruhara. Muzokubitize akajisho ku rubuga rwa
YouTube rwa CNDD-FDD basa n'aberekana yuko ubwicanyi bwabaye 93 bwabaye imbarutso y'ishingwa ry'umuhari wabo, nk'uko bofata yuko bobo ari nka acte de bravoure burya bwicanyi bwabaye. Kwibaza rero yuko iyo ntwari kihari bishoboka yuko haboneka ukuri ku byabaye mu 93 bizogorana gose, kuko nk'uko ijya raporo ibivuga, iravuga yuko mu gihe hakiriho abantu bafisemo uruhara bigoye yuko ukuri kuboneka. Twebwe rero no mu matangazo yacu menshi no mu vyigwa vy'umwihwezo rimwe rimwe tugira, turashimikira gose ku kintu Accord d'Arusha yari yashitseko muri chapitre ya mbere, ingingo ya 6 agace k'10, aho bavuga bati ni vyiza yuko habaho umugwi w'amatohoza mpuzamakungu woza ugakora mu agace ka mbere k'icegeranyo bokoresha. Bavuga kijya cegeranyo cyo 96, baravuga no ku bindi vyegeranyo byabaye za 85 n'ibindi. Rero twebwe turondera ukuri, turondera yuko Uburundi busubira ku Burundi bukagwanya ivyo vyaha byose, ibyaha by'ihonyabwoko. Namye ndabisigura ingene mu mategeko mpuzamakungu ari icaha gisumba ibindi vyaha byose, ku buryo n'ibihugu byose bifise itegeko yo gufasha kugira ngo mu gihe icaha nk'ico cabaye gihanwe. Nihaba hariho aho biriko birahanwa, sinzi ko iyo itrera guma twara ko icaha c'ihonyabwoko ku bajuife kiba carahanywe. Sinzi ko n'umugambwe watwara 94 mu Rwanda iyo ugumaho yuko kiba kirahanwa. Ni ukuvuga ko hari gitangura hari n'igikurikira, hatabanje kuboneka impinduka. Ivyo twifuza tuzoguma tuvyifuza, tuzoguma tubivuga, turanatera intege abafashe intumberi y'agateka kazina muntu. Hariho abasanzwe bafata kuri iki gice, abandi bagafata ku kindi. Mugabo twese ntidutegerezwa kuvuga ku kintu kimwe kubera twuzuzanya. Ariko baravuga ku vy'ubutunzi, ariko baravuga ku gateka kazina muntu muri rusangi. Harabafasha mu gateka kazina muntu atereka twe tuje kuri branche imwe, bakaja ku ma disparition forcée. Hariho abariko barakora kuri za detention arbitraire gusa, abakora kuri crime ya genocide. Turiko turakora nko kuri crime contre l'humanité ku vyabaye muri 2015. Twese turuzuzanya, ntitwategerezwa kubona umengo uyu uko atakivuga nk'ukunda kivuga naho tucumva kumwe, canke ko yategerezwa kuguma kivuga muri terme jewe ndakivugamwo. Mugabo ico nagomba kumuhumuriza ko nuko twifuza ko ivyo vyaha vyose bihanwa, ababikoze bagakubitwa intahe mu gahanga. Kuri ico nta mpungenge twoshobora kugira. Hanyuma hari umuntu yaciye abaza ati mbega none muriteguye gutangura kuvuga ngo abahemutse ni bande, ubu ni muvuga amazina. Hari umugani w'ikirundi ubabaje uvuga ngo ijoro ryanse guca risubiza umugabo ku bwaraye. Hariho ingorane cane dufise yo kugomba ibintu vya rakursi, ukamenga ikintu ko uvyutse ucifuza gitegerezwa guca kiza ubwo nyene, utabanje kuraba uwo mugwana face ico yishimikiza, inguvu afise, les forces et faiblesses zaba iziwawe n'iziwe, zishobora gutuma umwanya we wari wifuza yuko impinduka zibera ko zidakunda. Kwaba ari uburyo abarundi bonyene batahura ibintu, haba n'uburyo abarundi mu kuntu bameze bashobora guhaguruka bakavuga bati iki kintu muri uno mwanya ntitukigomba. Ikintu jewe nagomba kuvuga nuko kugira ngo igihugu cacu gikire hazobanza kuba renaissance des valeurs.
mu barundi ba kera twebwe uko twarezwe twese ngaha batubarira ukwiyamiriza ubwicanyi ukwanga ubwicanyi murazi yuko n'umwana mutonya bamubarira bati ntiwice n'umusiba ntiwice n'agakoko gatonya mama wawe yocika amabere ariko uno munsi umuntu akabona umenga umwicanyi yomwiyegereza akamuvuga amazina kumbure kubera muhutu na turiya karabutu akabona yuko umenga aramubeshaho hariho ingeso mbi yo gusaba yamaze kurenga ihaniro ukamengo hari ivyovugwa n'ibitovugwa kubera amasabiro ntamererwe nabi ivyo rero vyarishe vyaradindije urugamba ugasanga hariho umuntu adandaza mwene wabo kugira ngo bamuha ka avantage bamuhe udufaranga tumumaza kabiri nk'uko womengo umuntu nta yindi nzira yo kubaho neza muri dignité yoboneka atabanje kugoka ivyo rero n'ibintu abantu bakwiye kuja baraganiriza abana babo bakabwira yuko ukubaho k'umuntu kudafatiye ku maronko abonetse ku buryo ubwo ari bwo bwose abantu bagatangura kuraba ikintu kijanye n'amamodere ikintu kijanye nico umuntu abona yuko gihambaye yoreresha umwana wiwe mu bintu bijanye n'ingene Uburundi bwoshobora gusubira ku Burundi kugira ngo bunaguke dutegerezwa gusubira kubakira Uburundi kuri bene ivyo bintu vyatumye Uburundi bwiha iteka mu binjana vyaheze wasanga ari igihugu cubashwe ibihugu bihambaye nka bariya bo muri za Afrika y'Epfo baza gutera ahandi hose barenganye bikanka yuko bashobora kwinjira za cankuzo bahahuriye n'abana ba ntare rugamba muri make navuga nti tugerageze tugume twirimbura ntitudehukigwe intwaro z'igikenye nk'izi ziba zifise nazo ibintu zubakiye ko ariko iyo abantu bagerageje kuja hamwe usanga ivyo zubakiye ko bidafashe gose nk'uko kenshi ziba zivyibaza naho nagomba kugeza murakoze sinzi hari ibibazo bambajije sinzi ko no kwishura Pacifique ego pas de problème Pacifique yabajije ikibazo ati mbega hoba harabayemwo erera ikintu ca mbere nogomba kuvuga nuko ko abanyagihugu bahagararira agateka kabo bakagaharanira mu mahoro n'umutekano n'ibintu ntiyoshobora kuba erera ahubwo ni devoir muribuka ndayishimiye nyene avuga ati n'uburenganzira bw'abantu guhaguruka bakarondera agateka kabo mu gihe intwaro iriko irabakandamiza biri muri préambule ya Déclaration universelle des droits de l'homme biri mu mateka y'umuntu akomeye gose n'uburenganzira bwiwe bwo kutagiga umuja ivyo rero vyategerezwa kugenda uko kuko bariko bashigikira ingingo y'inama nshingamateka nari nabivuze iserukira abarundi bariko bagerageza kwanka yuko umuntu umwe mu gihugu avuguruza abarundi bose akavuguruza n'ivyo bapfunditse kira noneho hari uwigeze kubivuga nyuma y'imyaka 6 leta yaragerageje kuburana ariko sentare y'akarere yarerekanye yuko abantu bataye igihugu mu kaga abantu bimbiye igihugu icobo n'ubu kitaravamwo arabahonyanze ibwirizwa nshingiro bagahonyanga amasezerano yapfunditswe n'abarundi y'ingene bobana n'ingene botunganya intwaro uno munsi imbere ya kahise devant le tribunal na grand juge ku bijanye na légitimité na légalité du mouvement
ico caramaze guhera nta muntu n'umwe ashobora kugisubirako. Abakubise kudeta nabo basenedede basenyuye ibwirizwa shingiro, abariko barahogwa yuko bahagarariye amategeko ejo bazorenganurwa, abo bana bazize guhagararira igihugu ejo bazoba umushinge hazokubakirwako igihugu cubahiriza bose, igihugu ata muntu n'umwe yumva yuko ari munsi y'uwundi canke arengeye uwundi, igihugu giha iteka umurundi wese. Ico cari cambere. Ku bijanye naho ni kuvuga ati mbega hoba habuze iki? Ku bwanje icari kibuze kiriya gihe sinzi n'ubu yuko coba carabonetse. Ndavye intwaro iriho uno munsi, aho uvugisha umurundi yo guhera mu Ruyigi ukaduga mu Cibitoke ukaca Kirundo ukaja Makamba ukumva barirayo kwarika, umuntu arashobora kwibaza ati iyi ntwaro ihenda abantu ngo basonzeshejwe n'ababo inzara ntibababaza izomara kabiri. Jewe rero ico gusenyuka kw'intwaro yisenyuye kuko agatu gatekeye amahwa karimena ni ikibazo c'umwanya. Ingorane cane cane hari mbega hariho alternative, mbega abarundi barafise ihangiro ritomoye ry'ingene igihugu coca kivyuka muri ibi bijanye n'ubutungane, hakaboneka ubutungane bwubahiriza bose, muri ibi bintu bijanye no kubaka igihugu mu bijanye na ekonomi hariho projet de société ihurizwako n'abanki biriho. Jewe singitewe gose ubwoba n'intwaro, ntewe ubwoba nuko utabona ikiyisubirira. Aha rero King Murundi yariko avuga ngo mwebwe abarideri, ntagira umuntu azokwigera yibaza n'umunsi n'umwe yuko aba bantu mubona ngaha baje waba banaka ngo ni kweri no munsi twatumiwe muri space kwinyishu ifiswe na twebwe kweri kitoba ifiswe na wewe nawe uri kurabaza ikibazo uri ngaha. Ntagira umuntu n'umwe asubira kwikumira ngo yibaze ngo jewe ngo ndarindiriye ngo harababibona, harabazontabara, harabazova mu mahanga bazoza kuntabara. Igihugu ni twebwe, ni wewe, ni jewe, kugira kivyuke ni mpaka twese twumve yuko bituraba. Ku kijanye n'ubutungane naho nari nakivuze, ayo masentare mpuzamakungu koko twarayagiyemwo, vyarahinduye ibintu vyinshi kubera ivyari vyarabibwe muri kahise ni ibintu bigoye ntawe bivugira ngo abiheze. Ariko abagiye muri ibi bihugu bya za Burayi n'ahandi mu myaka yahera barazi vyari vyarakwiragiye, bari barigishijwe ko hariho beza hariho babi, haraha bameze uku. Ariko umuntu arateba, iyo werekana ibintu kujya Muhozi yabivuze abantu barateba bakavuga ati bya bintu ni vyoroshe. Rero CNDD yaramaze imyaka myinshi ikora ivyaha, yica abantu, ariko ikitwikira umwumvikano wabaye mu bihumbi 2000 bakavuga bati igihugu kiriko kiranaguka. Ibi vyegeranyo mpuzamakungu, aya masentare mpuzamakungu yaratumye ubutegetsi bufukuka, amabi bukora akamenyekana mu makungu, naho ayo makungu atari yazodukiza kuko nkuma ndabisubiramo. Rero nahacu ho kwiyumvira tuti twova aho turi gute ngo tuje aho tugomba kuja dufatanye mu nda nk'abarundi kuko dusangiye ugupfa n'ubukira. N'ahandi nta butungane buzomerera mu ntwaro utinya yuko ivyaha vy'amaraso n'ivyaha vy'ubusuma vyayo bija habona. Kwimena igihute n'ibintu vyama bigoye gose, byarabonetse yuko bitokunda. No kuvuga nta butungane bwiza dushobora kuziga ko tuzohabwa nabo nyene bariko bakora ivyo vyaha, abo bariko bakinesha abarundi, abo babafukamye mu nda. Bizosaba ko abarundi bagerageza bakironderamwo inyishu, hakaboneka
intwaro ihuriranye n'ayo mavarere bariko bararondera. Murakoze.